TV Burundi presents B News. B News. B News. Public yo mu Biligi nukuri ni public nziza cyane iryoshe. D'abord premier barakumbuye. Bakumbuye ibintu byo ngaha bakurikirana aba artiste bose kuri aya ma platform yanyu. Nukuvuga rero babonye umuntu aza nukuri baravyitabiriye kandi yari na evenement ikomeye yateguwe neza cyane. Shimire abateguye akiwacu event kuko nibo babishizemo ingufu nyinshi cyane. Babishizemo ingufu n'abarundi baje baravuze bati twaje muri evenement turi benshi turahura tuvuye mu mingi itandukanye byaheruka kera kandi ntibatudesevye kuko hari ukungene ama organisation hariya aba artiste baza 2h du matin baza saa 9 z'ijoro twaragwanye vraiment naho nanje ntevye gato ariko sico kimwe nukuvuga abantu bararyohewe bamwe barashobora gusubira mu bisagara biri hagufi yego nukuvuga byagenze neza public iritabira gose kuko sinababwira ivya hariya narabacishijemo ivya hariya kubera n'ubuzima bugoye abantu bose baba bariko bariruka murahura n'umuntu muri metro akabwira ngo kigi nzoza akaca yiruka kubera ntimusige ariko baravyitabiriye vraiment bararyoherwa baritabira byari biryosha igiteramo experience sigaranyemo nuko ni ntambwe ikomeye cyane kuri carrière ya kiramu artiste kuko d'abord premièrement ubona public ishasha public utamenyereye public yitabira hanyuma ubawuguruye ama horizon bawerekanye ugize imana bigakunda bikagenda neza ubaweretse n'ayandi ma diaspora no kuvuga nico kintu nkuyeyo nibaza ko kizombera kunguko ayandi ma diaspora noneho bamaze no gutangura kuza barambaza bamwe abari hirya nino sinorinda kubivuga ariko hageze zo bibabwira bakavuga bati bwa bundi birakunda hari abatinya bazi yuko comedy atawuzana umukomedi ngo yunguke kuko amasare hari yarazimvye ibintu byose birazimvye ariko barabibonye urero bariko nukuvuga nakunguko rero ku artiste muri rusange kugumayo nibaza yuko sinibaza jewe biri no mu bintu mu kugira bagutumire babanza kumva yuko bari sûr nukuvuga bakumva yuko vraiment uri umuntu uzogaruka kuko ugiyeyo kuko baba biporsegana yawe ugiyeyo ntugaruke baca birukanga kuri babandi bagutumira c'est ça. B News.